Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungu urupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari ibigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda mu bindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wowe kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Ba telefone. Nagira mama je telefone. Amurantunga twa twavuganye ariko ngira ngo ari mu nzira ariko arazi twavuganye. Uti yenze ngo mwaba telefone. Ash. Ntacu kabisa. Haji mico iragoye. Kila muntu wese afite imico guhiyo. Je imico ngiyo niyo ngiyibona. Yako mwa telefone ni boje rero mwe murindire ngiye mu vyanje. Muta. Hatari. Basi nama ndakubwira. Uyu mukazana wacu kwagoye. Irabi. Birababaje kwiri. Birababaje kabisa. Hatari. Umuhungu wanje aragowe basi. Arenge yarose umugore. Nironge umwana wo mu gisagara mu muji. Umugore tagico yuba. Niziko twitura abavyeyi. Nanuko twubaha bikora. Akuba urinde. Ntawe yakabonetse. Umwana w'umukobwa abonye sebukwe akaca. Aho nyine yagiye agenda. Ni mu muji. Ko twe twibera mu cyaro, ani mu muji. Iyi miji yabo niyo bariko bayibayemo. Nta muji abayemo. Akigenda kabisa. Mbega bamukoze ngo ngaha yitwa nde? Mbirizi. Pereza. Mwewe nyene. Madana kijara hindutse. Unaye madana nari gikera. Yakera. Nari kera ndo nari madana kyako bundi. Reka. Ewe. Nigute. Ni sawa nakantu. Ena amazi yo kunywa gasa. Baho cyari. Yakasha. Wagiye mu vyiwe wangu. Kikara. Twabimenye. Turabira kugafana canke ayo mazi. Turarindiriye turabe ko umuhungu wacu azi. Turane neri. Arigera gufasha. Papa kai. Ite mwana. Ni sawa. Murakomeye. Yego. Sawa gute.
muraho mwashitse n'ukuri twashitse no mvuye ku ishuri narushe inzira kuyishe kabisa urakoze mama inzira kuyishe uyo nani biki nzi umunyana yabataye ngaha kuva bashikiye ngaha je nari hanze ari hehe we sinabitse ko je nari hanze ngo yagiye mu vyiwe none nari ngaha mu nzu nabonye aca ngaha sinzi ko inzira ibandanye hari nawubitse ari mu nzu ari mu cumba ko ntasohoka kandi ndi hanze muga babonanye neza cyane none mwabazimanye none turabazanye ifani nana franga mfise nakubazimanye iki munyana ari ngaha ari ndani no kubera atabazimana atavugana n'abashitsi ibyo nibiki niko bari babanga ubunyene ni uraze ko turamutsa ngene turamukije yakoze no yagize uku mana utuki akamara amazi je nari ivyatsi ngaha ntora Jesse no fuka ndaje ku cyane n'uwundi muntu nisokere Jesse ndi njya nyene umviriza hari amafaranga nasigaje ku ibotiki unyene naguze amayinite ucubazana ifana papa bakuzanira ifana yiwe Sprite Sombarite Sprite niko navuze Sprite Sombarite uravuga ko nyene umenye gusa ko ari fana mama na isa jole vere kidaje cha vere sawa mama na citro sindoro uko nyene uvuga gusa ko ari fana fanga sindoro hamwe na Sprite sawa ubabwiye ko ari nzomukunda yaciye ngaha mu kanya mvuye ku ishuri yaguze amayinite naguze amayinite ukajya kaduka sawa wari waguze amayinite y'igihumbi sawa baca babimenya nguti rero ibyo cyaragoye ibyo bintu bwa mbere ndabibona gusa cyangwa usanga ari mu bindi bintu usanga atubwiye ngo ibereye mu vyiwe ariko ibyo vyiwe bisumba abavyeyi ntabyo nzi ako kagari kiwe je sinarinzi ko yoko bakoresha ubisanga bwa mbere je mbonye umurundi kazi afise imico ngiyi nongi bibona ukwicara rero nicaye ngaha yaciye yegera gutya kugira ngo nimumukorere turanuka nitwa urako tuvuye ruguru dusa nabi nibata abavyeyi agira none yofata nkuko abavyeyi canke ari ngaha munyana ngira yabandanije hariya hari inzira ngira nibimu yego nibiwe nubona ko wabitoye Sombarite genda urondere urufunguruzo rero ini mu rondera rwa rufunguruzo rwa reka kwanza ndamurabe canke murabe ako nawe ntucuhera oya ndanda umukobwa wacu yavyibushe inzobe tugira turongo mukwe urabona ko yakuze yakuze asha nabasigaye umutonore wa simba somo muji none kubona kagiye ndamusanze aryamye n'ukuri arasinziriye oya yibereye mu gitanda n'ukuri kw'Imana ari ku telefone nyatari kweri gusa nje sinzi ko yari byamushikiye ntacorosha ufise imibere myiza uko no kumubanye ngaho ubwo mwashize hageze ko muri iyi nzu kuva igihe ujya mu nzenya ashika ngaha ujya mu ngo umwana washangaze nuzenya kiyago kuva igihe ashika ngaha nta ofete nitubanye neza baguma bajyana musazanje n'umugore wiwe kuri ngaje sinzi rero je sinzi n'ukuntu mu bidufashamwe kuko urumva ni muri abavyeyi bacu ndibaza yuko mu kwicara hasi mukavugana na musazanje kuko mahoro niyumva ibyo ndamubwira jewe nta nakima akorera kuri kw'Imana kandi je nibaza yuko ibi byose biterwa na mubyara wacu nta wundi yo bigira abatebya kurabane niyo batariye ndonda ntawe bizi ko nibyo bintu papa bicorosha
karibu mwihangane kandi muratubabarira n'ukuri karibu yego subiza rero urwo rufunguruzo wamubonye papa naba yenda muzi ko gusa karibu abo baraje kuva kera bahora baza ngaha kampuni yego uko uravyibuka okay karakanye kararyoshe mama rero ubategurira cya gitoke sawa ugateke neza ko twari twateguye nuze ibiraya ibiraya birasoza oya papa nabiraya akunda tuteka ka gatoke yego nuturengane ngushiremo turengane urinda kuja kusoko muyinga kuna soko muyinga yahe aho hirya turahari umviriza rero mwana wanje kwa Maria ku rugwamo yego sawa jewe nena mucije nkibibona kuva mu ntango narabona yuko mengo ari kibazo ngaha ariko rero umuhungu wanje naramubwiye namucire ku mayange ariko navyo yakoreyeko none raba ibintu ko birashika ngaha akagaye kari muri iyi nzu bagaye abavyeyi we nawe ameze gute karabenze n'ukuri we wameriwe gute yaze ko kuwamiriwe nabi ameriwe nabi cyane je gusa ndumiwe yatangaje sinari aka kagaye nkaka naho kakabonetse mwana wanje n'umunsi uje ku mugabo uze wirinde kugaya abakwe n'abakazana ni umwana n'umuvyeyi nukumenya ko ari abavyeyi ukazana kagaye ku bavyeyi bawe abavyeyi b'umugabo wawe ni ngorane bashaka kuca babukana ko abavyeyi bashaka kuca bamushiramo umugera umugabo wawe none nkibakoze nka mahora abimenye bashi kandi je sinonuma ndibaza ko eka naje sinuma ndamubonera ashise tubura n'ubaye kuko kana kamara amazi naje sinuma aho ndamubonera hose niko atevye kuza aho ndamubonera hose ndamubwira gusa naho nyene je mu nyana n'ukuri naho yahora afise imitima imigenderanire mibi n'umugabo wiwe ubu unye byarenze urugero ubu yarenze urugero gushika naho agaya abavyeyi b'umugabo wiwe oya je nshira ku mayange kwa wowe wa muri ngaha ubona ari biki bapfiki hari byo uzi ni birebire sinzi naho no bihera gusa reka turindire mahoro aba ari abibabwira koje sinzi naho no bihera ni birebire ni ibintu byinshi biba muri iyi nzu bashi rero reka turindire mahoro hama reka mbe ndaraba kwanza injya ko ziba zimeze neza yego gedura sawa hanyuma natwe mukanya durije gufunga nafica tutaha oya naje muri kwanza murasoma ariko hari umunsi igihute kizomeneka yego natwe tuguma ngaha dukora maka mahoro aje niho nzogaruka ngaha kandi n'ubu ko yatevye kuza reka tugende tuzogaruka canke aza turaba muhira hanyuma tubimubwira ibi byose twabonye ngaha kuko nakamara amazi twigire mwoba mu nzu itagira abantu dana agacupa kabandi kifana none ngatwisigirane hari umwana ari ngaha canke reka ndakwereke tugutume ubita seki amatura wabinika iranika ukuri abandi baramarira ni baza umukozi yego nani isoni uko niko bakurezi wanyu yo isoni ziri ko warezwe gute ariko we warezwe gute je naragusonera ngagufata na bersere wanje niko na mu bakobwa bisonera niyo mpagaze hejuru nkuko none ivyo wewe wakoze washaka ngo nicare hasi ngo tuvugane neza akunyono ni kubahira kumvugisha amajambo menshi gutuma unteshe umutwe ashe ndibaze ko atabavye ufise Kono ukuntu badufatiye abavyeyi yakungena kumuvyimba agatindika twagakobwa ubaraba mu hera hejuru washaka barabe nani isoni wewe wantize amapimo yo kwarabira abavyeyi bakuvyaye wagomba ndabarabe gute umugabo mana we bakuvyariye umugabo ahubwo bamvyariye umwami ha
ndumiwe n'ukuri kwiwe we rero wewe ugize kari ufise ingene uzi ingene bubaha fata urupapuro nyandikire ngene abandi bubaha je ndabizi ubizi kuko nani ubizi ufashe mu matsingo nkuko umpagaze hejuru abavyeyi bagusiba ahubwo wewe nta n'indero ufise wowe urazifise rero we nta n'indero nimwe ufise kuba wadufatira n'ibyo muravuniga twa hejuru ugahagarara nka bajya n'abavyeyi bakubyaye umugabo uratekana utuze kandi ububahe banzo heza uvuga yamuhenda kumva urakuga unyumviki jesi ndoheza nofuma meza mu gitondo bukeye urakuga bajya n'abavyeyi banje kandi nta kintu cyo bashikira ngo je nume ngo nekane buraroha kujya kwimbwe bw'uburaroha ivyo nivyo wawe byo kuvuga ndumva mabara wundi musi uzomvye ndagutware ku bantu bareze neza baragukuye ivato ndabarondere ndababaze neza ukuntu bakureze agaragara kuranga twenge burya abantu bose basanze muva ruguru akantu ka ruguru kabagumamwo ujya urabona ko ari umwami ari abami baje ngaje mfukamye imbere zabo ndabapfukamire ushaka ndabigenze gute wafate neza ndabafate nk'abavyeyi bawe wagomba ndabaheke nk'abavyeyi bawe arabavyeyi fise atabufise rero urumva arabavyeyi fise ndakuba abandi rero abavyeyi bako mpindura kwa bavyeyi bawe ushaka ndabarere mu mugongo oya suku barera nuko bafata neza ukabavugisha nk'amata y'abashaka ukabubaha nkabubaha nkuko bakwigishije isukawe wowe washaka ndabahe gute genda ahubwo wewe urugo rurakunaniye hakiri kare urazugubake ndabikubwiye urazugubake ewe ewe nawe ndabona kakunaniye ahubwo wewe nawe bucutumuka ndakubona akahe kananiye ndakubona bucutumuka nyamba aje ngaha kunganza uzosanga nakwicaye ko neza sawa sawa wona ndakuri gasure mahoro yaramuze uje we mpunzi kumbe nukumeze ndumugore waso umugore ni nyoko kandi ndero ufise abuze umugore wewe mu bantu bakwiye urugo ubona urimo asha nukuri ubona urimo wewe bugaca ivyo menga ivyo menga ujya biroka wagira ngani Rwanda guhamba utigera uronka n'umusoso himwene kangana ndakunekera nabi wazi ngo musoso ndagutekera uzovyara nawe birabe ko bazokubaha bivana ariko ngene nzobana baretse ukagira niwe baretse ukamenga ayo bavuga yaca mu gutwi asohoka karaje ukamenga kajya biroka wagira ngo sinigwa ndagahambagiza ivyo gahambagira karazi ko yarakomboka kweri baragukuye ivato ambese siro none uradusigaye mpagara hejuru wibagenge wavuye ruguru meze wavyibagiye ubu wabonye ko ishafu ryatanguye kuvyimba ubusigaye mpagara ko hejuru ngo ntandero ngira hego kweri ko bakabivuze ati umutu umuvura amaso bwacu umwanya kayakunokore karaza karahagara hejuru ngo ntandero ngira ndakagaburire ngaha niriko ndagasumira kambare neza gashike gafokera gahambagira ngo ubu ngo ntandero mfise hego nizina ry'Imana emwe uko bakabivuze buryo umuntu namukoreye ikiza nta nuko bashima ubu gasiye kaza ngo bazofatanira musaza wabo baraza ndabapiga ishoti imwe bazorabiye batumuke